kuko ndazi umucunguzi wanje mbere n'uwanje hano kuri nosi. Iyo tugenda mu bwiza kubw'amaraso yiwe, ndabizi yuko ntazoba umunyamahanga hariya. Amen. Naho abantu batobitahura by'ukuri nk'abaruhebwa, abagenzi bakampe bakanda nta jenyene, umucunguzi wanje nzomubona hariya, kandi imbere yewe sinzoba umunyamahanga. Oya, kuko ndazi umucunguzi wanje neza ari hano, mbere amaze kuba uwanje. Ngenda mu bwiza kubw'amaraso yiwe, hariya sinzoba umunyamahanga. Bakundwa, nzomubona ku kiyaga cy'ibirahuri hariya mu bwiza. Tuzogenda ukuboko mu kundi, hariya sinzoba umunyamahanga. Oya, kuko ndamaze kumenya umwami wanje hano ku isi n'uwanje, kandi tugenda mu ijuru kubw'amaraso yiwe yera, kubwiwe hariya sinzoba umunyamahanga. Amen. Umunyamahanga imbere y'umwami uronka ibyo ukeneye byose. Nuze, agomba kuba inyego yiwe. Nuze kuri uno munsi nawe uririmbe ino ndirimbo, hariya ntuzoba umunyamahanga. Oyaye, ndazi umucunguzi n'uwanje hano ku isi, kandi tugenda mu ijuru kubw'amaraso yiwe. Ndazi ko hariya sinzoba umunyamahanga. Oya, kuko maze kumenya umwami wanje hano n'uwanje, kandi iyo nja mu ijuru amaraso yiwe hariya sinzoba umunyamahanga. Nagomba gusoma Izaburi 130. Hano uno muntu w'Imana aravuga ati, uhoraho ndagutaka kambiye ndi mwibwina bw'irukiro, niwumve ijwi ryanje. Amatwi yawe uyu yabangire ukukumva ijwi ryo kwinginga kwanje. Ndibaza bene data, Imana yatuvugishije muri kano gatondo mu ijambo ryayo ry'igiciro, kandi si uko gusa twumva gusa hanyuma tugaca dutata cyo tuvuze, ariko tugenda turi ibiragi. Ariko uno munsi tuzanira amashimwe umwami kubw'ijambo ryiwe, kubw'urukundo rwiwe yatugaragarije. Amen. Kandi hano uno muririmbyi aravuga ati, ndagutabaza uhoraho ndibwina. Imana itwumve iyo dutabaza izina ryiwe, iyo tumusenga nk'uko byari biri ku ntango. Yumva abo bose bamutakambira, abamutakambira. Amatwi yawe uyabangire ugutakamba k'umusabyi wawe.
ntiyemeye gufatwa n'icyo ari cyo cyose, baduza ijwi, bari abahizi mu kwizera. Nta kintu na kimwe cyari kubigiza inyuma y'Imana, hari ikintu kimwe gusa, mu kwizera baraba ku Mana, biheberawe. Niko na twebwe bakundwa tugomba kuzamura amajwi yacu, atari uko tugomba kuzana ikintu bwacu, ariko mu bwina bw'imitima yacu tugire inyota maze dukanguke. Ibyo tuza kubironka, turabikeneye. Hano turabona uno muntu w'Imana yavuga bino bintu, aravuga ati mu bwina bw'ikiyaga ndagutabaza. Ntiyari amajambo ari hejuru, oya, byava mu bwina bw'umutima wiwe. Ibi bakundwa turagomba natwe kubikora. Hano kandi aravuga ati, aravuga ati uhoraho, iyo ugumya kwibuka ibyaha, ninde yoshobora kuguma atsindaje imbere yawe? Urazi abantu b'Imana barabigize mu mimenyerezo, imbere y'uhoraho hama imbabazi. Mbega natwe twabigizemo umwimenyerezo, twagize umwimenyerezo ko imbere y'uhoraho hari imbabazi, hari gutinya Imana, bizoshabira mu mitima yacu. Hano kandi aravuga ku murongo wa 5 ati, ndizera uhoraho, umutima wanje uramwiteze, kandi ijambo ryiwe niryo nizigiye. Ego bene data n'abashiki banje, mbega twe turindiriye iki? Turarindiriye iki? Twiteze iki? Aba bantu b'Imana bagomba kwakira inyishu ivuye ku Mana, atari inyishu y'abantu. Abantu bafise amajambo menshi ataca maze, ari Imana ivuze, turashobora kuba dushima. Ndizera uhoraho, umutima wanje uramwiteze. Twe ntidukeneye ikintu umuntu yakoze, turarindira gusa umwami ico wewe aza gukora. Amen. Ubugingo bwacu buramwizigira, turindira ijambo ryiwe, turarindiriye uko agaragara. Amen. Turabikeneye gusumba uko byigeze kubaho. Mutima wanje uriteze umwami Imana, urusha uko abateramyi basura ko buca. Mbega vy'ukuri twibaza ikibazo, vy'ukuri turarindira ku mwami nk'uko abateramyi basura ko buca? Bakundwa, natwe tumurindire vy'ukuri. Ibintu byose biriko biraba ntaco bimaze imbere yacu, iruhande yacu. Twe turazi ibi umugwanizi aragomba konona, ariko twebwe tuguma mu mwami Imana nyene ububasha bwose. Bakundwa, niko niyumvire gutyo ngo umugwanizi nimba tubahutse kuza ku mwami ngo amugerageze, ko yibahutse kugerageza umwami, ni guta atotugerageza twebwe, ariko twe turaba ku mwami, turazi ko yasezeranye kuba kumwe natwe. Amen. Uko ariko tugomba kumusaba muri kuno muhingamo, atugirire ubuntu bwiwe, ashobore kuduha ijambo ryiwe, dushobore kuryakira mu mitima yacu, dushobore gupfukama imbere yiwe, maze no gutinya Imana mu mitima yacu bibe birimo. Hariho abavuga ngo barizeye Imana, ariko bagakora ibyo bagombye, ntibagire gutinya Imana muri bo. Niyo bari bafise gutinya Imana muri bo, ugutinya Imana nyene ububasha bwose, ibintu biba bitandukanye. Ariko ubwoko bw'Imana burazi yuko bwagirize umwimenyerezo n'Imana. Nta kindi baba bakeneye kuvuga, nta kindi baba bakeneye gukora, barakeneye gusa kwizigira uhoraho, bakamwiyegurira, bakarindira ko abakorera nk'uko bamurindiriye. Turahaguruka kubwo amasengesho muri rusange. Mana yizigiwe,
natwe ubwacu tuje kuri no muhingamo mu kwizera, mu kwizigira, turindiriye wewe, twizigiye wewe, twizigiye ijambo ryawe, kandi tumaze kugira umwimenyerezo ko wavuganye natwe, watugiriye ubuntu, wowe dusubire kutugirira ubuntu, dushobore gushyira ayo majambo mu mitima yacu, twige ku byo ugomba kutubwira. O mwami, dushobore gushikama, dushishikare nk'uko abizera bari bari kera. Uduha ubwo burorero bwo mu isezerano rya kera no muri rishasha, ingene abantu b'Imana bajana nawe, bagendera mu nyonga hawe, ingene wavugana nabo, ukavugana na Aburahamu, ukavugana nabo bose, abandi bose warabareka, ukamenya uwo uvugisha. No muri kino gihe urazi uwo ugomba kubwira hamwe n'ubwoko bwawe. Natwebwe mwami, watutoranije imbere y'uko isi n'ijuru bibaho, watugeneye ivyo nivyo watugeneye n'imitima yacu yose. Turagushimira, turaguhimbaza ku bw'ivyo, turaguhimbaza mu bwina bw'imitima yacu mwami. Amajwi yacu turakuzamuriye, wumve kandi utwishure. Amatwi yawe yatega gutakamba kwacu, utugirire ubuntu, ngirire ubuntu. O mwami, utugirire ubuntu twebwe twese. Turagusenga kandi kubwa bene data n'abashiki bacu badashobora kuba hano kuri kano kanya ka weekend, n'abandi bose bari mu bibazo, abagwayi, abadafise amahirwe yo kuza, bakaba baba iburasirazuba bw'Ibudagi, ariko wowe urashoboye guha itoto ubugingo bwabo, kubagenderera, kubagirira ubuntu mu bwuzuzo buntu bwawe. Turavuze turakoze, turagusenga, turagushima, turashira hejuru izina ryawe ryera mwami. Turaba ku ijambo ryawe, turindire ku ijambo ryawe. Ego tuharura kuri wowe, turindiriye kuri wewe, nk'uko abateramyi basura uko buca, niko mwami natwe nawe ibintu tudatahura utugirire ubuntu, kugira ngo ibyo tudatahura uno munsi tuzobitahura urundi munsi. Izina ryawe n'ubwiza bibi byawe. Haleluya. Ubwiza buzana izina ryawe bidashira. Amen, 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 amen. Turaririmba akaririmbo kandi kagufi. Mukuru w'indirimbo sihari, ndafise ndanezerewe kuba ndi uwawe, ndanezerewe ko ndi uwawe. N'ubuntu kuba ndi uwawe. Wambohoye ku vyaha. Amen. Waranyijeje, narabohowe, ndezwa. Ndanezerewe ko ndi uwawe. Amen. Ndanezerewe rwose ko ndi uwawe. Uduha umwuzuzo w'imigisha yawe. O mwami, mucunguzi wanje, ndagushimiye. Amaraso y'umwagazi aranyoza, amaraso y'umwagazi niyanyoza, amaraso y'umwagazi niyo anyoza, amaraso y'umwagazi niyo anyoza. Arema ibintu byose bikaba bisha, arema ibintu byose bikaba bisha, arema ibintu byose bikaba bisha. Amaraso y'umwagazi niyo anyoza, akarema ibintu byose bikaba bisha. Amen, haleluya. Ibintu byose bikaba bisha. Ego agahindura byose bikaba bisha. Amaraso y'umwagazi niyo anyoza, akagira ibintu byose bisha. Turaririmba Yesu, turaririmba Yesu.
ubwiza n'ivyubahiro n'ivyawe n'ivyiwe igorogota yazaniye agakiza abantu. Amina. Niwe Mana nkuru. Haleluya. Umwami w'abami. Turaririmba Yesu. Ukundi gusha. Yesu we soko ry'ubuzima bwanje. Yesu niwe soko y'ubugingo bwanje. Niwe mahoro, niwe buruhukiro, niwe munezero wanje n'agakiza kanje. Yesu uri vyo wambereye vyose mu nzira urugendo rwanje. Amen. Yesu niwe munezero wanje wambereye vyose. Ni wewe mwigisha wanje, mucunguzi wanje wambereye vyose kuri jewe. Yesu uri vyose kuri jewe mu nzira y'urugendo rwanje nk'ingenzi. Mu gitabo ca kera, muri ca gitabo ca kera hariyo amajambo y'ukwirugwa. Igihe cyose iyo ndacuguruye, umwami nashimwe ashigwe hejuru. Uko niko nguma kuri ca gitabo ca kera. Muri ca gitabo ca kera, mu gitabo ca kera hariyo amajambo yo kwirura. Igihe cyose iyo ndacuguruye, umwami nashimwe ashigwe hejuru mu ijuru. Uko niko nguma matanye n'igitabo ca kera. Agomba kubaza mwene data yatse umuco, ni mbisemwo iyo nshobora kubona ikoraniro nkabaraba bose mu maso. Nihashimwe umwami. Fagitire y'amatara mu mezi 12 aheze yari nini cyane, ariko ivyo ntibitubuze kugira ibikorane byacu birimo amatara. Nihashimwe yashigwe hejuru Imana yacu. Nta na kimwe dufata kumwe natwe, tuzojana n'ivyo Imana yaduhaye. Turafise amashimwe ko dushobora kuba turi hano. Ndazi neza yuko hariho imitwaro myinshi, hakaba n'ibibazo, hari abagwaye, hari abantu bihebuye hana hariya, hariho ibibazo bitararonka inyishu, ibibazo bitarishugwa. Hariho kandi ibintu byinshi hagati yacu atari ngaha gusa. Ariko nubwo biruko, turagomba kwizigira umwami nk'uko mwene data Branham urimo yabivuga. Turi ubwoko bufise ibyo bukeneye. Abantu ukundi gusha imisi yose batuzwe n'abantu n'ubuntu bw'Imana. Twese tuza gukorana mu kwizera kugira ngo dukomezwe. Ukundi gusha turonke intege nsha kugira ngo dufatire umwami ku ijambo ryiwe, maze tumwizigire yuko twebwe nawe tuzogira intsinzi. Amen. Kuri ivyo bintu byose sinshobora kwiyumvira ukundi ngo nibaze ukundi bintu, yuko ibi byo bibereye Imana
kurangiza igikorwa ciwe icyo yatanguye mu bushobozi bwinshi ngo abirangize mu bwiza, maze ubwiza guheraheza ishengero ryiwe kuritegura, gutegura umugeni yambikwe ibyo akenewe byose kugira ngo azotwagwe mu izamurwa, avanwe hano mu isi azoje mu bwiza. Twizera gusa kubera ikintu uko Imana yabivuze, kandi kubera Imana yabivuze ibyo niko bizomera, si ukubera umuvugabutumwa bigomba, oya ni uko Imana yabigombye, kuko Imana yabivuze nicyo gituma ari ukwizera kwacu. Ukwizera kwacu ni ububasha, ni intsinzi. Ukwizera kwacu ni kuzima kuko kwaje kuvuye ku Mana kandi ni kuzima. Naravye mu ndirimbo, harimo indirimbo zitaririmbwe ndababazwa kenshi. Paulo yavuga ngo ninde ari hehe atababazwa, ninde umuntu atababazwa, naje ndababazwa. Mu by'ukuri dufatanije n'Imana kandi turafatanije bamwe n'abandi. Nimba we mwene data cyangwa mushike wanje urisinda bibazwa mu mibabaro ya mwene so na mushiki wawe, nimba udakogwa ko n'imibabaro ya mwene so na mu mutima wawe, rero nibisuzume nimba uri mu mubiri w'umwami by'ukuri, uranyengeterwa n'ubuzima bw'Imana, wewe nk'urugingo winjijwe mu mubiri wa Kristo, we mutwe yuzuza byose, atanga ubuzima byose, we ubwiwe hamwe n'abandi tukaba dufatanye. Ayo si amajambo gusa, ni ibintu bizima, nk'uko urugingo rwose mu mubiri rwumva iyo hari ikintu ku mubiri kimeze nabi, umubiri wose ucubabara ukumva nyine kwa kundi. Amaraso amwe atumbera mu mitsi yose, nihatembera niko urugingo rwose runyengeterwa n'ubwo bugingo buri mu maraso. Nuko nyene kuri Kristo amaraso amwe yasesetse ku bwa twebwe twese, bwa buzima nyene bw'Imana n'ubwacu twese, nico gituma dufatanije n'umwami kandi bamwe n'abandi. Ibi tugomba kuvyinjiramo ukundi cyane, tukavyinjiramo mu bwina neza, bikaba iby'ukuri, tukuzuzwa ubuzima bw'Imana n'ububasha bw'Imana, ku buryo twese bamwe n'abandi nk'uko umwami yabivuga dushobore kurira hamwe n'abarira, turyoherwe hamwe n'abanezerewe, umwe wese hamwe n'uwundi bumve kandi mu bwina bashobore kujana. No munsi turagomba gukoresha uno mwanya kugira ngo tuvuge amashimwe yacu tuyasanire umwami. Nashobora kwibaza yuko benshi badashobora no kurindira gushikaho bahabwa akanya ko gusenga, ko gushima umwami. Oh Mana, yakoze ibihambaye muri twebwe, ibi biradutera n'isoni by'ukuri nimba twibaza ingene Imana yakoze mu bugingo bwacu. Aho rero turagira n'isoni mu nyonga hiwe, twoshobora gushima tukazana ugusenga n'ibyubahiro ku izina ryiwe ryera. Nagomba kwihuta gusoma ibyanditswe bikeyi, kumbure nje mvuga ivyo mu Baroma 15 niho mbeje kugurura. Hanyuma mwene data Bruce yamaze kuririmba indirimbo ya nyuma mu Baroma 15 ku murongo wa 5, yavuze ngo ariko Imana itanga kwihangana no guhumurizwa, ibahe guhuza imitima yanyu nk'uko Kristo Yesu agomba, kugira ngo muhimbaze n'umutima umwe n'akanwa kamwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ni yose. Nta kundi byo two bikora bitandukanye n'ibi. Ikintu cya kabiri kivana n'icambere ni ryungane ririmwo akakwabu, ntiyari akaburungu.
ni ukubandanya dushobore kugira ibyiyumviro bimwe bamwe ku bandi nk'uko biri muri Yesu, atari nk'uko umuvugabutumwa yavuze, atari uko tuzoca tujana nawe, tuzomanuka tudugane nawe, ariko twiyumvirane ko nk'uko umwami wacu Yesu ari uko ari ejo niko ari n'uno munsi niko ari ibihe bidashira, bya byiyumviro nyene atari ibihinduka ibivana n'ibihe, ariko ibiguma ari bya bindi nyene atarubibe twizigire. Tugomba kugira ibyizigiro bimwe, ibyumviro bimwe bamwe ku bandi bihuye n'umwami Yesu Kristo, kugira ngo twese hamwe mu byumviro bimwe mu kanwa kamwe duhimbaze Imana Data wa twese w'umwami wacu Yesu Kristo. Mbega twaba dufise ubwo bumwe bw'Imana hagati yacu, ibyumviro bya Yesu Kristo. Nimba tudafise ibyumviro bya Yesu Kristo mu bumwe, ntidushobora twese kugurura iminwa yacu twese hamwe ngo duhimbaze n'umutima n'umunwa umwe duhimbaze Imana. Oya, Imana amasengesho yacu gusa yogenda gushika ku rusenge, ariko ntiyoshikira intebe y'Imana. Turagomba yuko ashikira intebe y'ubuntu bw'Imana kugira ngo adutabare. Nico gituma hano ino nyigisha ano jambo y'inyigisho no kugabisha atanzwe, dushobore kubwira Imana iyo itanga uguhumurizwa, ibahe guhuza imitima, ibahe guhuza imitima twe nk'uko Kristo Yesu agomba. Ndazi ko bitoroshe hamwe na mwene data wese guhuza, ariko ivyo mbere ntibinakenewe. Ariko umwene data wese umwe na mushiki wacu wese nimba bahuje n'umwami, bakaba bazanywe bahujwe n'ijambo ryiwe nk'igikoresho, byose bica bihuza. Ikibazo cyose kironka inyishu, ingorane yose itora inyishu. Ubumwe buba buri ngaho, ubumwe nk'uko Imana iri, bitavanye n'uko abantu bameze. Abantu bahuzwa n'inyigisho n'ubumenyi, bakumvikana ku mitegekere, ariko ubumwe n'Imana ni muri Yesu Kristo umwami wacu. Kandi ubwo bumwe umwe wese agomba kuburondera, akaburonka, akabubona. Ku murongo w'indwi haranditswe ngo nuko mwemerane nk'uko Kristo nawe yabemeye. Amen. Kugira ngo Imana ishimwe, mwemerane bene data n'abashiki banyu, mwemerane. Mbega turabikora canke turaba iyo turengana tukaca twirenganira ataca tuboye? Uravye ubonye umuntu ugaca wirabira ku ruhande. Oya, ntitugomba kubananya twihenda amazu twebwe ubwacu kugira ngo twankane mu bikorane. Turagomba kubona mbega rwa rukundo rwagaragara igorogota rukaducungura, rumwe rwatugirira ubuntu. Mbega urwo rukundo nyene rw'Imana hamwe n'ikiganza kiramvuye ukuzuza n'amaboko yuguruye ku mwene data wese na mushiki wacu. Umuntu wese ashobora gutanga ukuboko ko kuzura. Ndababwira ikindi kintu, ibintu byose ntibizotungana kiretse gusa nta muntu akeneye gutunganya ikindi kintu cyangwa ngo agifobore. Nagize umwimenyerezo mu buzima bwanje inshuro nyinshi, byamye ari bya bindi nyene icavamo. Iyo abantu bagomba gufobora ibintu, bica biba ikintu c'ikinogo, ibibazo bica biba byinshi. Ariko iyo mutahura yuko Imana yamaze kuzuza ibintu byose, tukagomba kwemerana gusa bamwe n'abandi nk'uko Imana muri Kristo yatwemeye ikatwakira. Mbega Imana hari icyo yagomba kugufobora? Yarakubajije ati yakubariye iki? Imana yakoze iki? Nawe ntumbwire icyo Imana yagufoboye imbere yo kwakira no kugukiza. Yakubwiye iki? Oya, we yafoboye byose mu gufuta icete cyatwagiriza, yaragitabuye ku musaraba igorogota, maze amaraso yo kudusubiza hamwe n'Imana yarasesetse. Ico nico gikorwa c'Imana cyo kudufoborera ibintu byose by'amakosa byaravuyeho. Nta muntu n'umwe uw'Imana yahamagaye yishura ikibazo yavuga ati nimuze mwese abarushe n'abananiwe, zobaha uburuhukiro bw'imitima yanyu.
ugucungurwa kuzuye kwamaze gusohora, byose byamaze kuba gahore ku bantu bakira ubuntu bw'Imana n'impano y'Imana. Co kimwe ubwo buntu ntubureke bube co kimwe n'abandi. Ku murongo w'8, icyo mvuga ni uko Kristo yacitse umukozi w'abakebwe wo kubagaburira iby'Imana kubw'ukuri kwayo. Aha dufite ijambo ry'isezerano. Imana yatanze isezerano, iryo yasohoje, kandi aha ndabivuga bifoboye. Hariho imirongo iduha inyigisho, kandi ngo tugende ku bandi tubasabe imbabazi. Bibiliya mbere itubwira, Petero yabaje ati, mbega ni kangahe ngomba guharira mwene data? Inshuro ndwi ku munsi? Umwami aramubwira ati, inshuro indwi kugwiza 70. Hari umuntu yavuga ati, bibaye inshuro 190 ku munsi. Rero sinoharura ku munsi. Rero turabona ingene urukundo rw'Imana rwihangana ku munsi wose, hamwe n'abandi by'ukuri bujujwe urwo rukundo rw'Imana na Mwemu Yera. Hano dufise icyo dusaba ngomba gutanga. Paulo kera yabwiye ishengero mu Baroma 15:30 ati, ndabinginga bene data kubwo umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rwa Mwemu, murwanane nanje, munsabire Imana. Amen. Murwanane nanje, ndababwira nka Mwene Data Branham yavuga ati, ntitwahagurutse ngo tugende mu munsi mukuru, twaje mu ntambara y'Imwemu. Aha turi muri iyo ntambara, ntitukavya iyo tuvuga yuko intambara niyo ikomeye iyo ugira ihere. Ubu rero ntituri kure y'intsinzi. Ubu rero ni ukwambara ibigwanishwa byose by'Imana. Ntihagire ikintu na kimwe twokora cyo kurwanya mwene data na mushiki wacu, ariko tugwanye ubugunge bwa wa mubi, tugwanye wa mubi, ntitugwanye bamwe n'abandi. Paulo hano aravuga ati, ndabinginga bene data kubw'umwami wacu Yesu Kristo no kubw'urukundo ruva kuri Mwemu. Ubwo niko rukundo ngomba kugira. Je ngomba kugira ibyo Imana itanga byose mu ijambo ryayo na Mwemu wayo, ibyo ishobora gutanga ari kwizera, urukundo, ivyizigiro, byose ivy'Imana itanga nivyo ngomba kuronka. Murabona, hariho by'ukuri urukundo rubiri. Mwene Data Branham yabivuze mu buryo bufoboye: urukundo rwa fileo, urukundo rw'abantu, n'urukundo agape, urukundo rw'Imana. Ntiyagize isoni kuvuga ati, ndafise ubushizi bw'amanga, ko benshi bihenda bavanze urukundo rw'umuntu n'urukundo rw'Imana. Bakundwa, turagomba gukora ku buryo tutagwa mu bwunge, ariko by'ukuri urukundo rw'Imana ubwo Mwemu Yera atanga mu mutima wawe no mu bugingo bwawe rubejo. Urukundo ntaco rurega. Urukundo rufatanye n'ivyo Imana yakoze ku musaraba i Golgotha, kandi rukavyemera n'abandi, rukagaragaza gusa iby'Imana yaduhaye kubw'umusaraba i Golgotha. Muri Galate Yakobo 5 turafise ijambo dukunze gusoma kenshi mu myaka. Yakobo 5:7. Nuko bene data mwihangane mushitse aho umwami Yesu azozira. Yakobo 5:7. Nuko bene data mwihangane mushireho shitse aho umwami Yesu azozira. Eho umurimyi arorera imirima y'imyiza
ayirindira yihanganye gushitsa izoronkera imvura y'agatasi n'iy'urushana. Nuko namwe mwihangane mureme mu mitima, kuko kuza k'umwami kuri hafi. Amen. Ntimwidodomberanire bene data, kugira ngo ntimucigwe ku iteka. Umucamanza ahagaze ku rugi. Ntimwidodombe, kwidodomba, widodombera uwundi ukavugira mu bwongosho, ico ni gitsitaza kiradutandukanya, gikuraho ubumwe bamwe n'abandi hamwe n'Imana. Mbega mutahuri birimo burundu. Dutegerezwa guhariranira uko Imana yaduhariye muri Kristo, twakirane twemerane bamwe n'abandi nk'uko Imana muri Kristo yatwakiriye ikatwemera. Tubone yuko mwene data na mushiki wanje nabo bagira ubuntu n'Imana nk'uko naje nemera ko nagira ubuntu n'Imana. Nk'uko twabivuga ejo, dutegerezwa kuraba igikorwa cyo kuducungura nk'uko Imana ikibona, umwe wese tukamurabira igorogota. Mwene data, nubwo nakubonye kera uri nk'ikintu kibi, ariko nimba gorogota by'ukuri nayihishuriwe, ngomba kukubona wera nka sheregi, nk'umumarayika Gaburiyeli yashobora kuza afise impuzu yera nka sheregi. Bitari uko mu mutima, bisobanura yuko ntaravye gorogota. Haracariho ibintu ku maso nk'uko Imana yabisohoye ku bwa mwene data. Ndakubaza mwene data, muri Yesaya 18 havuga ngo yambe 18 ngo nimuze nimba ibyaha byanyu byoba byari bitukura tukutuku birera nka sheregi. Niko byanditswe. Mbega byabaye ryari? Ivyo byabaye igorogota. Yego, Yesaya wa mbere 18 turashobora kuvuga tuti mugabo hariho ibintu byinshi bigomba kwerekanwa neza imbere yo kuzura n'Imana. Yego, ndavyemera. Niba Imana iri muri ivyo bintu, ugufobora bica bizana ivyamwa vy'Imana mu kintu cose. Ico Imana irimwo nk'ikivamwo havamo amahoro, umunezero, ugufatana n'Imana, ukuzura n'Imana, ubumwe. Ibyo nibyo kubona, kumva no kubikorako Imana biri mu bintu. Aho rero nta byiyumviro by'umuntu biba birimwo. Tuba dutakaza ukuri kwacu kugira ngo Imana yakire ibyifitiye uburenganzira. Rero ubu turi abantu atakuri bafise. Uno munsi Imana niyo idufata, niyo itwikorera kugira ngo twebwe tutagira ukuri. Imana niyo itwiremeka kugira ngo ku bwacu twebwe atacu takuri dufise dutakaza ukuri. Imana aba ariyo igira ukuri. Nitwemera ko atakuri dufise, Imana ikiduha ukuri kwayo. Ni ibintu byiza cyane iyo turaba ibyanditswe vyera hano. Mu gihe basoma Zaburi, mu Zaburi 126 naravye Zaburi 126 murongo wa 3, 126. Uhoraho yakoze ibihambaye muri twebwe, turi mu munezero. Uhoraho abambukanywe ari nyagano, utugarukane tumere nk'imigezi y'Inegebu. Ababibabarira bazokwimbura banezerewe. Aho umuntu agenda arira asohoye imbuto, azogarukana akanyamuneza azanye imibambo ziwe z'ivyimbugwa. Haraherewe abantu hano. Harimo ibintu bibiri muri ino mirongo. Ubwa mbere mu mirongo 2 haravugwa ngo Uhoraho yakoze ibihambaye muri twebwe. Umurongo wa 3, natwe turanezerewe. Amen. Hanyuma Uhoraho abambukanywe
agarukanye abinyagano. Turazi ko ubwoko bwo muri Israeli bwahamagawe ngo busohoke n'ikiganza c'ububasha n'ubushobozi n'ibimenyetso n'ibitangaza. Umunezero wari mwinshi, Imana yarabagaburira, yarabambika, yarabanywesha amazi, Imana yarabarinda, yari kumwe n'ubwoko bwayo. Maze hanyuma haza igihe c'ibigeragezo. Aha rero havuzwe ngo uhoraho ugarukane abatwawe ari nyagano bacu. Imana ikora ibintu byose neza, n'ibyo twe twaba twakoze nabi yo ibikora neza. Imana uhoraho ugarukane abambukanye ari nyagano utugarukane. Ndagomba kuba muri ba bandi babiba n'amarira, ababizigira Imana maze bagashira ibyizigiro byabo mu by'Imana yasezeranye azobisohoza. Mu Bikorinto ba kabiri igice ca mbere, hano turahawe ugusohoza ibyo tumaze kumva ejo twaravye, ni kuvuga iyo turaba ku masezerano y'Imana ayo yaduhaye. Hano Bikorinto ba mbere Bikorinto ba kabiri igice ca mbere umurongo wa 20. Iby'Imana yasezeranye uko bingana muri we niho ego me riri. Nico gituma ari we adutera kuvuga ngo amen, ngo Imana ishimwe natwe amen, kubw'ubwiza bw'Imana. Nitwavuga ibyo gutyo, turagomba kuvuga by'ukuri tuti Imana yariremeye umubiri, kandi iryo ni ishengero ry'umwami. Kandi hano kuri ino si irigaragaza, agomba kubandanya igikorwa cy'agakiza. Arakeneye rero umuntu, arakeneye abantu. Reka ndababwire, nk'uko kuza kwa mbere k'umwami kwazananye no gusohora kw'ivyanditswe vyera, ko integuza yaserutse ngo ice inzira, maze itegure inzira umwami Imana yacu imutegura inzira. Uko niko ibyategezwa gukoreka imbere yo kugaruka k'umwami, uhereye ko ubuhanuzi bwa Bibiliya bwasohoje mbweheraba ndabarungikiziye umuhanuzi Eliya imbere y'uko umunsi uhambaye uteye ubwoba w'Uhoraho uza, kugira ngo hamwe n'ibyo azane ibihe bya nyuma by'ubuhanuzi biba byinjijwemo bifatanye n'ijambo ry'ubuhanuzi. Uko niko ubuntu bw'Imana, Imana yacu, twigishijwe umugambi wose w'agakiza umwuzuzo wawo. Mbere amajambo meza yose yoshiramo byose ntaco yotumarira, kiretse umwe wese aje mu nyonga h'Imana agakoresha ayo majambo, akamenya ico Imana igomba gukora mu mitima yacu. Tukavuga tuti Mwami turaje, nutwunge, nutufatanye hamwe n'ijambo ryawe n'ukugomba kwawe mu mugambi wawe, mu ishengero ryawe, mu mubiri wawe muri ino misi yanyu. Kuko amasezerano y'Imana yose muri we niho hariho egome. Nico gituma kandi na amina kubwiwe ivugwa na twebwe kubw'ubwiza bw'Imana. Ni natwe bifise ikibanza hano kubw'ubwiza bw'Imana, nitwe tubivuga. Nk'uko Imana yihishuye muri Kristo, uko niko Kristo nawe kubw'ishengero yihishura. Niwe mubiri wiwe, umwuzuzo wa wa wundi yuzuza byose muri bose. Dutegerezwa mu kubaha kwera, mw'ibanga rikomeye cyane imbere y'Imana ryera, tukamenya ko twaronse inzira
yo ku bihe bya nyuma tukavuga tuti mwami aha si mwene data uyu cyangwa uriya mbere si n'iby'ishengero ryiza n'ibintu byose bibaho si ngo bibe biri ngaho oya n'Imana ubwayo niyo ifise ishengero irafise ishengero niwe mubiri wayo ishobora kuvugiramwo igakiza indwara amen ishengero ubukozi bw'umwami Yesu Kristo bushobora kubandanya bugashitswa nk'uko ibyakozwe n'intumwa babikora iryo niryo tegeko ry'ishengero n'Imana iriha nicyo gituma mu Efeso 4:11 ngo Imana yashize mu ishengero abahanuzi abigisha abungere n'intumwa kugira ngo bakore igikorwa cyo kugabura kubwo gutunganya umubiri wa Kristo. Twarose igikorwa cy'ubwigisha ariko turabaza ikibazo mbega Imana yaradushoboje yashoboye kuduha yarashoboye kutwambika ubushobozi bwo mu ijuru. Ibyo bigomba kuba mu ishengero nk'uko Imana ibishengera. Ndababaza ikibazo mbega ibyo byarashitse nimba bitaraba ni mu bimvura gakwiye tuvuge tuti mwami byose ntibirakwira. Nivyo amasezerano y'Imana yose muri we niho hariho ego na amina. Imana muri Kristo kubw'ijambo ryose ryerekeye agakiza umugambi w'agakiza ni muri Kristo. Imana yavuze iti ego ku isezerano ryose yaravyemeje muri Yesu yaravuze ati amina kuko byose birafatanye. Niwe Alfa na Omega, niwe wa mbere niwe wa nyuma, niwe ntango n'iherezo. Mu cete ca nyuma candikiwe Laodikiya cyashe Yohana 3:15 ngo uwitwa amina niko avuze ego niwe atanga niwe amina kandi niwe aheraheza ayo masezerano ayo Imana yemeye ikayatanga. Maze kumpera turabona yuko kuko yose washobora kuvuga kumpera ati nta mu majambo meza yose mu masezerano meza Imana yatanze nta rimwe ryasigaye ridasohoye, yose yarasohoye muri twebwe. Haleluya, nihashimwe Imana yacu. Turafise mbere si ntiturabi bya Musa Mose canke Abrahamu canke Paulo canke Branham oya turaba ku Mana y'abahanuzi, ku Mana y'intumwa, ku Mana yitanze igakiza ishengero yarikijije mu gihe gikwiriye mu buryo bwiza. Niko biba kubwo gutunganywa kw'abera kubw'ugabuzi mw'ishengero. Igihe kiriko kiraja kumpera mvise ubushizi bw'amanga yuko kugaruka kwiwe kuri hafi twobikora ko n'ikiganza. Turagomba kuraramura imitwe turangamize turabe hejuru tumererwe turyoherwe kuko gucungurwa kwacu kuri hafi. Nimba umugwanizi yego agomba kuzana ugwijiji hose, aho rero tuyatumenya yuko mbega ni kubera iki akora ivyo byose. Arazi yuko atakanya ashigaje, nta kanya ashigaje, ariko nubwo ivyo yatobabizi twe dutegerezwa kubimubwira yuko tutari iruhande yiwe. Nta na rimwe ntituri ngaho ngo twemere dukoreshwe n'umugwanizi. Twe twagenewe gukoreshwa n'Imana kandi iyo ngingo dutegerezwa kuyifata. Amen. Maze tukabona uguhishurirwa. Ninde adusuguma mu byo tuvuga mu byo dukora? Ninde ari nyuma yabyo? Iyo imbere y'Imana yacu byose byaramaze gusohora tutagira imbibe, turashobora kuba mu nyego y'Imana tukavuga tuti mwami turaje, ushobore kutwoza utweze, ushobore kudukosora, ushobore kurema muri jewe muri twebwe icyo cyose ugomba kubonamwo
igikenewe kugira ngo kumpera ushobore kwigaragaza muri twebwe nk'uko byari biri ku ntango mu ishengero ry'inkomoko, kandi twese by'ukuri turafise iyo nyota y'ibwina mu mitima yacu, tuyitware by'ukuri. ntituvuge rero, ntitwiyumvire ngo ubu rero ninde aza kunyumva. Oya, si abantu, si bo tuhanganye nabo, ariko n'Imana turaba ko iyo twateranye imbere yayo, iyo dusenga, iyo tutwizigiye, iyo twizeye tukayifatira ku ijambo ryayo, tukavuga tuti mwami, amasezerano yose ni ego, ni amina, yose amasezerano yose y'Imana muri Kristo atariho nta na kimwe, ariko ni muri Kristo amasezerano y'Imana yose ni ego kandi ni amina muri we, ku bwacu. Haleluya, amen, nihashimwe Imana. Mbega murabona ubumwe, ukuzura aradufata mu kwizera, hanyuma akagaragaza muri twebwe, akabonesha ububasha butanga ubuzima, agasohoza ijambo ryose akarishyira mu bikorwa ku bw'ubuntu bwiwe muri twebwe. dushobora irindi rimwe kubahuka mu kwizera, twizigira Imana, dushimira Imana, duhimbaza Imana, atari uko twugara amaso nk'uko tugomba gukora, nk'uko atakintu na kimwe kiri inyuma y'igisaka. Oya, ibyo ntidukeneye kubikora, kwishushanya. Ariko niba dufite ukwizera by'ukuri, ukwizera duca tumenya rero na wa wundi yashoboye kumanuka mu gisaka c'umuriro, tukamenya yuko turi imbere y'Imana nzima, maze nimba yavuganye natwe nta kutumvikana, mbere duteza kubwa mpwemu wiwe aturongore mu kuri kose. Nimba ariko bimeze, aho rero bizoca bisohora ivyo nk'uko twabisomye mu gikorane kimwe mu ntangamara, mbere wagavye no ku mabwirizwa yanje, ubuzima bwawe buzoba nk'uruzi. Yesaya 48, amahoro yawe azoba nk'imifunda yo mu kiyaga. Turagomba kumva ijambo ryawe, tuvuge tuti mwami, ndagomba kugaba kw'ijambo ryawe, ndagomba kugira ubuzima, niyumvire ivyumviro vyawe, amajambo yanje n'ibikorwa vyanje n'intambwe zanje bibe biri mu mbibe z'ijambo ryawe. Umfashe mwami, iyo niyo ngingo yanje imbere yawe mu mutima wanje wose. Mana nkuru nzima, unshoboza ungirira ubuntu, shira ijambo ryawe mu bikorwa, umpe inkomezi, wewe nyene wikorera ivyo muri jewe, kugira ngo ntabe ibyo niyo no kwifuje gukora, ariko bibifatika vy'Imana. Ibi bibifatika vy'Imana dutegerezwa gutahura yuko ubwacu atacu twokwishoboza, nivyo gusa twaba twibaza ngo turakora, ariko tukaca tubona kandi yuko we yamaze kubikora ku bwacu. Ico dukeneye gusa no kwizera, kugira ngo muri twebwe kandi hamwe natwe ivyo bintu bigaragare, bishobore kugaragara. Ndazi ko Imana iri hafi yacu, Imana yavuganye natwe, ndazi yuko ijambo ryayo yaribwiye twebwe muri no misi. Harahiriwe abantu bafise amina n'umutima wabo wose, bakavuga tuti mwami, na jewe wamvugishije, ndapfukamye munsi y'ikiganza cyawe c'ububasha, munsi y'ijambo ryawe, hamwe nanje ukora ibiguhimbara. Muzoca muraba mubona yuko imigani yose izoca itekana, ibibazo byose bironka inyishu, ingorane bukwi na bukwi, naho zoba ari nini zibe ziheze. Turagomba ko rimwe dutangura kwizigira Imana mu buryo butagira imbibe. Arabereye kwizigirwa nk'uko abana, ego nitwaza kuri yo twizeye ku ijambo ryiwe, uno munsi araza kutwumva, kandi tuza dutwikiriwe munsi y'amaraso y'umwagazi, tukegera intebe y'ubuntu, kuko Imana yatwegereye
muri Yesu Kristo umwami wacu igorogota. Amen. Tukavuga tuti mwami mukundwa, mana yacu mukundwa, turi hano ngo twakire ico wamaze kudutegurira, ico wamaze kuduha igorogota. Muraza kubona igice gikoreka muri twebwe nitwatangura gutyo mu kwizera, guhesha icubahiro Imana, kuyubaha, tukayizanira amashimwe mu mitima yacu ayo dutegereza kumuha. Nta kindi twokora atari kuduhezagira no kutwishura. Ni hashimwe hashigwe hejuru izina ryiwe ryera. Ndizera yuko mwese mwumva ingene hari uburenganzira kwidegenza kwa mpemu yera n'urukundo n'imhemu n'ikirere cy'urukundo. Hano ni Imana iri kumwe natwe. Uwa nyuma agomba gufatwa mu nyonga, akajyanwa mu nyonga h'Imana, agatwikirwa n'inkingi y'umuriro. Uwa nyuma akiyumva neza mu nyonga h'Imana. Ntihashimwe hashigwe hejuru izina ryiwe. Amina. Turahaguruka twese hamwe dushimira umwami. Ngomba kuguhama ndi umwizigirwa wa Yesu, name ndi umwizigirwa gushikaho nzoja mwizamurwa. Mbe umwizigirwa wa Yesu imisi yose, mbe umwizigirwa wiwe, mbe umwizigirwa w'umusaraba wiwe gushikaho tuzoja mwizamurwa. Amen. Haleluya. Mbe umwizigirwa wa Yesu, mbe imisi yose mubere umwizigirwa kubw'umusaraba gushitsa aho tuzoja mwizamurwa. Mbe umwizigirwa wa Yesu imisi yose, name ndi umwizigirwa wiwe. Mbe n'umwizigirwa ku musaraba gushikaho tuzoja mwizamurwa, kugira ngo umwe wese ashobore gusenga. Turaza guca bugufi, turavuga mu ncamake. Nimba hari umuntu yumva arongowe na mpemu yera, ntitugomba kuzivya mpemu. Haleluya. Nihashimwe Imana yacu. Nimwidegemvye, nimwumve neza. Umwami ari hano. Twamaze kumva ijambo ryiwe, twizera amasezerano yiwe. Ubu rero turagomba kumubwira turakoze, tumusenge. Yesu yaranesheje. Amen. Yatsinze urupfu. Yesu yaranesheje ibi bimenagura akaga kose. Yesu Kristo n'umwami yaranesheje ibihe bidashira ku bwanje. Yesu yamaze gutegura intsinzi. Haleluya. Haleluya. Amen. Naracunguwe n'amaraso yiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Singene merewe neza, singene nezerewe. Haleluya. Umucunguzi n'uwanje. Haleluya. Singene ari byiza kuba warakijijwe. Haleluya. Singene bizari byiza vuba vuba. Vuba vuba bizaba bimeze neza. Tuzogenda hariya n'umunezero. Vuba vuba bizaba ari byiza. Tuzokwinjira mu bwiza n'akamo k'umunezero. Vuba vuba ingene bizaba bimeze neza. Tuzogenda hariya mu bwiza n'akamo k'umunezero. Vuba vuba ingene bizaba bimeze neza. Tuzokwinjira hariya mu bwiza n'akamo k'umunezero. Ashimwe Imana yacu, kuko tumaze kubibona kuri ino weekend. Ikintu cyose cyanditswe vuba vuba kizoba igifadika, kizoba icukuri. Vuba vuba umukuku w'abanesheje bazoba bari ku kiyaga c'ibirahuri. Vuba vuba bazoririmba indirimbo nsha mu bukwe bw'umwagazi. Tuzogirayo umugabane
byose biri hafi cyane. Turagomba gusiga inyuma ibintu byose byo dufata mu kiringo cy'uko byo dufata. Reka twe tubisiga inyuma, twitere tuje intambwe, maze ku bw'ubuntu bw'Imana tubisiga inyuma. Ikiri inyuma yanje kinyike, naco nkeneye, nk'uko indirimbo ivuga, ndanezererwa Imana yanje, ndazi ko iri hano. Amen. Ndazi ko yavuganye natwe, ndazi ko mpwemu uyu ari kumwe natwe, kandi uwa nyuma azobatizwa mu mubiri wa Kristo. Ntimuhagarike umutima. Nimba hari umuntu akiri hano afise umutwaro udasanzwe, turagomba kuzanira umwami mu buryo bwiharije. Atari uko, nanjye nagomba kubasaba mwese munyibuke mu rugendo ubu. Tugendera Afurika y'Uburasirazuba, yo hagati n'iyo mu Burengerazuba. Nzogenda mu gihugu, nje mu kindi, mu ijoro n'irindi. Jewe byambereye nk'umuhanuzi Yeremiya, iyo nifuza kudasubira gufata urugendo, umutima wanje wakamwe umuriro, nkaba ntegetswe kugenda. Nta mahirwe mfise yo guhitamo. Tunezererwa umwami ko hakiri imiryango yuguruye, kandi hakaba hakiriho ubutumire. Nari no kwifuje yuko umwe muri mwebwe yobona igikorane cy'i Sumatra, aho umudogiteri wo muri Bibiliya yari afise abantu abigishwa 100, baravuga ati Mwene Data Frank, basi igikorane kimwe ndababwira iki, imitima yakozwe ko bumvise ijambo ry'Imana. Nta muntu yari bwababwire ubutumwa nko gupfa. Oya, je ngomba kubwira abapfu bazuke, bashobore kuronka ubuzima. Haleluya, hashimwe izina ry'Imana, umwami Imana. Igihugu gikomeye ni Zaire, n'inyigisho z'ibinyoma zose ziriyo, ariko kiretse gusa Imana ibagendera ikabafasha. Cewe kubw'icura c'Imana ndashobora kuvugana gushika ubu. Imana ntirampeba, Imana ntirandeka. Ayo majambo mu bihe byose ni inkota nziza mu kiganza c'ukwizera. Ibyo oyi sindabivuze ku bwanje, ni kubw'umwami. Ijambo ryiwe ni ukuri. Ibisigaye byose bizomeneka. Uwizigira umwami ntazoteterwa. Munyibuke kandi turabatumiye nk'abavukanyi by'ukuri, mwese abari hano no munsi, kandi namwe mutumire n'abandi batari hano bashobore kuzoza. Dushobore itariki 26 z'ukwezi kwa 12 gushika 31 hano twese dushobore kumva ijambo, dusenge. Ni bangahe imisi yose basenga igihe bibaza, maze bakabandanya kugira ngo ibi bikorane babishire mu biganza by'umwami. Ndababwira aho tuba turiko dutegura imitima yacu kubw'ibyo bikorane. Iyo dusengera ikintu, maze imitima yacu ica yitegura ico kintu, maze ukurindira muri twebwe bigakura, kuko ico kintu nico dutwaye mu mitima yacu. Ico kintu ikintu atari umutwaro mu mutima wacu, ico tugifata minenegwe. None twogomba guta imbere y'Imana. Oya, Imana itugirira ubuntu. Ndabashimira kubwo amasengesho yose, kandi mutaraba ku mafaranga canke ku ngendo ndende ngo muze muri bino bikorane. Muri no misi umwami, iyo umwami azodutwarira mu bwiza, twese hamwe tuzovuga turakoze. Tuzovuga tuti byarafashije, ibyo byose twakoze byarafashije ikintu. Uburuhe bwose bwarashoboye kudufasha ikintu. Ino nzira irimwo gucokorwa n'imibabaro
ino nzira ni isa na ya nzira y'uwaducunguye, ntirimo amashugwe ariko yuzuyemo amahwa, ariko ntihashimwe umwami umunsi umwe tuzoguza icyo gitsibo n'igitsibo cy'ubugingo, tuzoririmba iyo ndirimbo n'umunezero. Nitwashobora kuba nitwakura ino hema ry'indwara n'ingorane tukabisiga inyuma yacu, tuzokwikangura twibereye mu bwiza. Ninde wo kwibaza ibintu nk'ivyo? Ikizisho ritarabona, ugutwi kutarumva, umuntu atashobora kuvyiyereka. Imana yabiduteguriye. Nitwaba dukundana, dukunde bamwe n'abandi n'urukundo rw'Imana. Byose biri muri twebwe, ntaco rero tuba dukeneye gutondeka, byose biba bitonze neza nitwakundana nk'uko Imana yadukunze. Izina ryiwe rihabwa icubahiro. Data wo mu ijuru, turagomba ubu gutandukana, turacari hano ku isi, waduhezage, uzi imitima yacu, urabandanya kubikora, uraza kubana natwe hamwe na bene data n'abashiki bacu nabo bose. Mwana, turagusabye kandi muri bino bikorane kuva 26 gushika 31 na mwene data azori mu rugendo, uhezagire muri Afrika abana hose mwami, umufashe kuzosimba imitego, maze dushobore kugira uguhishurirwa. Ungirire ubuntu, twese tugirire ubuntu, twe turi abantu bibagira b'intege nke, ariko ugusenga kwacu kuje kuri wewe. Izina ryawe rihabwa ubwiza n'amashimwe, utwemerere kandi utwakire mu izina ryawe ryera ry'igiciro. Twese tugirire ubuntu mu izina ryera rya Yesu Kristo. Haleluya, amen, amen. Alors je t'adore. Ndagusenga Mana yanje, Je t'adore. Ndagusenga De la profondeur mu bwina de mon âme. bw'ubugingo bwanje, ndagusenga. Chantons encore une fois. Turaririmba kandi. Je t'adore. Ndagusenga La profondeur mu bwina de mon cœur. bw'ubugingo bwanje. Seigneur Jésus, je t'adore. Mwami Yesu, ndagusenga, urabereye. Tu es digne. Urabereye. Haleluya. Alléluia. Gloire, gloire, haleluya. Gloire, gloire, haleluya. Alléluia. Ubwiza bw'Imana, haleluya. Ibintu byose ni bibi bya Yesu. Amen. Amen. Lasst uns von jetzt ab möglichst Dès maintenant, nur über Guhera ubu seulement parler des choses turagomba kuvuga ibintu bikomeza, byubaka, qui servent à la bénédiction des autres. bifasha kuba umugisha ku bandi. Que la bénédiction de Dieu, Tubone ko imigisha y'Imana pardon, se perce yicira inzira mu bwoko bw'Imana. Ibyo bintu byose niho tugomba kuronka de nous faire grâce. icigwa tubwira Imana itugirira ubuntu. Notre langue Ururimi rwacu par son ruturigwe n'umuriro w'Imana nk'uko biri mu byakozwe n'intumwa. Dushobore kuvuga tuti igihe tuvuga n'igihe twumva dutangaze ibyiza by'Imana mu rurimi rwacu. Niko bimeze. tous les autres choses Ibindi byose les incroyants.
bishobora gukorwa n'abatizera, ariko twewe turi hano kugira ngo dutangaze ibikorwa bihambaye by'Imana mu kurimi kwacu. Imana iduhezagire twese. Nimuramukanye mwebwe mwese, mwifurizanye neza nk'uko bitari bwigere bibaho. Imana iguhezagire, Imana ihabwe ishimwe.